ahubwo uzomuze nawe cyo guhuze nawe ndashaka kumubona vuba byihuse ndaguha nimero yiwe mutangure muganire sawa bibaye ngoma nagutumire mu bikorane y'amategura noryoherwa kumubona kuko vraiment yarasizwe amavuta cyane aho na nyene icubero nyakwigendera yigeze kuba twara kino gihugu cacu cyiza c'u Burundi umuhisi Pierre Nkurunziza mu bikorane yagiye akora ubona ko yagiye ayigaruka ko kenshi aririmba ino ndirimbo Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere turamutse muri Imana nshuti n'abakunzi biganisha kuri Tarisisi Hope Ministry TV muri show y'uno munsi igice c'17 kuri mikoro ya Mrenza ko ndi kumwe muza ko muri kumwe na Jewe nyine Prote turakingo cyangwa imite Mr Poro kuko tuma tubikora tusakwa turi kumwe na za nkumi izitatu hani bubamfu ubwanje ndi kumwe n'abigeme babiri sore babiharire ngo barigemura turabakobwa kandi nyene murasubiri abakobwa babiri kana bisemu ndikumwe n'abana abakobwa babiri reka babaramuze parfait izina ntirirahinduka aramutse ko dukurikira imbare turahinduka irahinduka ni parfait indutse ha byose ego cyane tukuyikaze muri ino show igice ca 17 murakoze cyane nawe yasuri fufuka ndurane ndikumwe na maîtresse Kaboro mbona yatekereje cyane sinzo yaciye nakanatekereje Vraiment hai abari kwadukurigana ikizere bakubwira ko niyimbe uri kuragaragaza mu ntango nikiye turabe oya hari gihe nyene biba ngombwa ko tuzaga atariko ntibacika intege nibazi tubanza dukubita umuziki hanyene bakwitegemo inkubito y'umuziki umeze cyane gose turakwakiriye na muri kino biganiro kandi murakoze cyane kuri ndirane ndi kumwe na Bera Gogo Gloria tukuramutse mahoro cyane meze neza ni impore ya nubwo heruka hano vraiment byo ntiwarabikomeje nubwo ku mutwe ntiyarahinduka narababwiye Yesu yarankonkumuye umwaka wose ngo pose turaguhaye kaze muri kino kiganiro murakoze cyane okay reka tubaye ikaze kandi namwe aho muri hose muze kugira partage ngere commentaire mugire like muragira subscribe nyene nk'ibisanzwe kugira ngo ibyiza tubandanya tubaha birushize kubashikira tagigoranye na kimwe uyu munsi rero twabahinduriye twaje mu mudiho umwe utaza guhinduka mudiho mwumva neza kuza kubugizwe na makirikiri tugaruka ku ndirimbo za kera napfu n'izavuba ariko ziri muri uno mudiho w'aba Botswana wa makirikire ko ari imwe n'abarinzi b'abarundi ndetse n'abarundi kazi ndetse n'abatanzania nkuko muvyumva no muri izo mu gihugu ca Tanzania ariko arabikora twinjira neza muri kino kiganiro rero muri show y'uno munsi dutangurana n'ino ndirimbo y'uno mukozi w'Imana agashita birizo ahiba uyangana agashita birizo kuko niyamara kurama azohabwa ibyasezeranywe kuko niyamara kurama azohabwa ibyasezeranywe yelele ahiba uyangana shika kuyerezo agashita birizo yaganira ibyari kwarata uyangana agashita birizo amara kurama azohabwe ibyasezeranywe ndaza nk'igisuma umire kucufise niyagera ngo twaregetse bo cawe
ndaza nk'igisuma umire kutufise ntihagire ugutwara igitsibo cawe ahiba uyangana iyanganira amageragezwa agashitsa kwiherezo ugahura n'ibyago ahiba uyangana hamagara umwami agashitsa kwiherezo yamara kurama nuguca mu ngorane mwene data ndamiriza rabo umusaraba niyo hari imfashanyo yawe n'ahandi hari ubuhungiro ahiba uyangana Yesu gusa agashitsa kwiherezo ahiba uyangana wihangana agashitsa kwiherezo miriza neza ahiba uyangana nimugerageza agashitsa kwiherezo hahirwa uyangana agashitsa ku iherezo kutufise abana indirimbo yarimwe n'umukozi w'Imana bamwita Pastor Emma gutwara kuva hariya mu Gatumba yarakoranye n'imigwi myinshi nka JAC n'iyindi ugomba zino ndirimbo nyinshi uragenda kuri YouTube channel urandika Ndagijimana Emmanuel urabona zino ndirimbo n'izindi nyinshi yagiye akora tugire subscribe tumushigikire umukozi w'Imana Pastor Emma tukuramutsa tukwifuriza gutera imbere nk'uko amavuta y'Imana agaragara kuri wewe nuko bera uno mukozi w'Imana yarimvye no ndirimbo ya makirikiri wari usanzwe umuzi wewe iyo ndirimbo sijya mbere ndayizi kera haraheze igihe vraiment si nshasha oya vraiment iramaze igihe iyo ndirimbo muri kino gikorwa nawe waramaze gukora ibitari bike iyo ndirimbo vraiment iramaze igihe sijya mbere ndayumva kuko urabona ko ndanayizi umunsi wa mbere yumvise wavyifashemo gute kubera ico gihe hari hagiharawe zijya za makirikiri z'aba Botswana niho iyo ndirimbo nawo nyene yacisohokeramo je vraiment yarangyohe kuko nari nsanzwe ndabakunda bajya ba Botswana naciye mvugutsi abarundi natwe turashikiriye kanya ukora pole pole wewe wabaye nkanje burya je nayumvise iri kwirasamana kuri radio Nderagakura nari hano nariko ndakorera kwirigarakana ko nakorera akazi yewe nagiye mu bagenzi ge bana ngo nyaruka mubirize baba Botswana baririmbye Kirundi kumena umukozi w'Imana Imana yahishuriye nabavuga ati reka nkore muri no mudiho wa makirikiri kuko mu batanguje uwo mudiho vraiment ari mu bambere yego ari mu bambere batanguje umudiho wa makirikiri no mu Burundi gira kaca mu mwipfurikiro nk'umuvyeyi w'impwema ndamwifurije gutera imbere cyane nk'umuzinga Kristo akomeze kumuha ayandi mavuta arushirije ego parfait ndirimbo ku nshuro ya mbere yumva wumvise imeze gute imeze neza cyane niho yumva ashe nk'uwari umaze kuyumva nari maze kuyumva ariko muri imvye yaririmbye ntiwari umunsi oya okay sinanzi ko yitwaye ma niyubahwe cyane yego ntana kwibutsa kari wa muvyeyi w'impwemu yatanguye kunshira mu biganza vy'Imana yego nkishika mu Gatumba avuga ati mwana nyaruka ndakwereka umwongo uhuma n'udahuma aroma nanje ko ndiko ndahimbaza Imana muri no ndirimbo yiwe ko nanje binjoye gusomba cyane gose yego yamuhaye gushaka Imana okay tugaruka hakuno kwa Maîtresse Kaboro nawe no ndirimbo je bari ryambere yumvise canke wari umaze kuyumva oya ntabwo ari irya mbere ndayumvise nari maze kuyumva kenshi ego ariko nawe waruzi none umuririmbyi yaririmbye wari usanzwe umuzi oya sinayinzi izina ryiwe gusa nari nsanzwe ndamubona ahubwo uzomuze nawe tuguze nawe ndashaka kumubona vuba byihuse ndaguha nimero yiwe mutangure muganire sawa bibaye ngombwa nagutumire mu bikorane yamategura naryoherwa kumubona kuko vraiment yarasizwe amavuta cyane
kuko hariho nk'ibigeragezo ducamo abakristu ugasanga biratunaniye kwihangana ariko urumva ko yaririmbye ati harahiriwe umuntu yihanganira bya bigeragezo byose ducamo kuko niyamara gukomera umutima we ugakomera azobona iby'Imana yamusezeraniye nimba ari urugo rwiza nimba ari abana nimba ari ukuja hanze muri za Amerika n'ahandi urazi ko abarundi usanga tubishobokera n'ibiki yego irumva niyamara kwihanganira bya bihe byose arimo ya mibabaro yose Imana izomushitsa mu nukuri umviriza ishengero ryawe rihe kwihangana ibihe bayitambuku ubatambuye iki Botswana reka mwe muyera vuge mwishengero reka mwe muyera hishura amabanga tumenye ibihe tugezemo mana dufashe turagusavye wabuze nuzoduta nuzoduheba ndabona muragerageza kabisa amanota nk'umunani ku 10 abiri twanza tukashira ku ruhande ndabona muragerageza ni Pastor Emma benshi bamumenye kuri Pastor Emma ariko kandi amazina yiwe yose Ndagijimana Emmanuel numwungere w'ishengero rimwe mu mashengero akorera mu Gatumba komangoma tumushimira ku ndirimbo nziza Jehova reka tuva kwa Pastor Emma twimukira neza neza hano mu gisagara ca Bujumbura kandi umviriza turacari muri Botswana makirikiri nuko rero twavuye hariya mu Gatuma tugaruka mu gisagara ca Bujumbura Nikorale Adonai Praise Music isanzwe bibarizwa hariya mu ishengero rya Adonai Revive Church ni hariya mu bwiza ni hano mu gisagara ca Bujumbura umva neza ko barinze avango yizigira iyo Mana irakomeye ni indirimbo yakunzwe cyane ndetse benshi mwarabibonye gitambwa canke isubirwamo n'abariya twibutsa neza ko ari indirimbo yashoboye kugira amahirwe menshi aho na nyene icubero nyakwigendera yigeze kuba twara kino gihugu cacu cyiza c'u Burundi umuhisi Pierre Nkurunziza mu bikorane yagiye akora ubona ko yagiye yigaruka ko kenshi aririmba ino ndirimbo y'abana baririmbyi mwebe kubona hari abaririmbyi bo mu gihugu c'u Burundi bakora indirimbo igakundwa no ku rwego rw'igihugu ukabona umukuru w'igihugu arahagurutse arayitamvye arayiririmbye mwebwe bijye bintu mwavyakira gute nyene bijya bintu nyene biratera intego umuririmbyi kuko iyo ukoze ikintu ukabona ko gikunzwe ndetse ni mu bisanzwe umukuru w'igihugu ni nk'umuvyeyi Imana iba yarasize imbere yego kugira ngo ashobore kugira abarundi ni mukora ibi ni mugiruku ya rero mu gihe uwo muntu Imana yahaye ico cubahiro ubonye anezererewe n'ibyo uri kurakora ukabona nyene kagushigikiye mu bisanzwe uriyumva nyene unezerewe ukumva nyene hari ikindi kintu nyene woshimira Imana biratera intege cyane ikibazo cya kindi parfaite ngiye ndirimbo irasohotse barinze barayiririmbye ariko igeze ku rwego ikundwa kugezaho na nyene icubahiro avuga ati je muri kino gikoranye n'umuryango wanje turahaguruka tuyitambe ku bwawe wavyakiriye gute
nabyakiriye neza cyane yarandyoheye barayitamba neza nabone yarazi kuyitamba kabisa cyane yarayitamba n'ikoti kamera gutya kagira ukuntu akazunzaguririza idapo y'u Burundi yarayitamba neza cyane rero ibyo biratera intege umuririmbyi biratuma aduga ku rundi rugero kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twubahe abaganza rero vrema ijya ndirimbo yarazi kwitamba kabisa cyane yarazi kwitamba neza abaririmbyi ndazi bayisohoye nabone aho bari biyumva inguvu kuko umuntu akomeye umuntu ahambaye akunze ikintu cyawe biratuma uryoherwa cyane gose Bera wabyakiriye gute nawe kubona iteka nkarijya ku barundi aba baririmbyi baritegwa jewe basha byarandyoheye cyane kubera unasibye kuba ari abaririmbyi basanzwe ariho bamwe twari tumaze kuyaga bari abagenzi b'abagenzi banje nanjye tukaba abagenzi ukonye byarandyohera cyane vraiment narakunda nanjye kubatera intege rimwe na rimwe narababwira muze murancorera kabesha uracoresha yari igihe biba ngombwa ko tubikora nuko n'abarinzi ubona ko babandanije bareba indirimbo bafite indirimbo nyinshi genda ku rubuga rwabo rwa YouTube hanyuma bashigikira ugire subscribe batera intege ige waciza akibonetse tuze tugishigikira reka tugaruke muri zo tumaze tukanyukure natwe gatoya twagiye nanjye nabishoboye reka tuva hariya mu bwiza muri Adonai Revive Church tugaruke hano gato mvundi muririmbyi nawe yikoze mu gahoga zano no mudiho mu ndirimbo yise umutunzi n'umworo tuje tugaruka no musi ni makirikiri gusa ngira ndabacire umuga umutunzi n'umworo umworo Lazaro yajya udukorotse ku meza y'uwo mutunzi higiye kiragera Lazaro ararapa yigira mu gikiriza kwa Aburahamu wa mutunzi nawe nyene arapfa aja mu kuzimu ababarizwayo Mana umutima wo gufasha wamutunzi aseserezwayo arade hejuru abona Lazaro mu gikiri Mana umutima wo gufasha size marama kumusi w'amateka
nuko ino ndirimbo akaba ari indirimbo y'umuririmbyi w'umurundi kandi yaje akora muri uno mudiho wa Botswana makirikiri niko benshi mu wita bamwita Pastor Maurice kuva mu ntara ya Cibitoke umva ko urundi dufite abarenzi benshi kandi babizi uno muzi muri kano kanya twahisemo kubashikiriza abarundi bakoze muri uno mudiho wa makirikiri. Parfait, umvise gute uno muririmbyi? namumvise neza bivanye n'indirimbo yaririmbye afite indirimbo nziza kandi ziraryoshe makirikiri ndayikunda cyane avango mana nk'umutima wo gufasha iryo sengesho nawe urarifise cyane gose nanabibwiye n'Imana nibanga ryanje niwe ntuworimenye cyane cyamuririmbye nibanga ryanje yego ariko urumva biri mu byo wasabye Imana nk'umutima wo gufasha abandi yego Genevieve Maîtresse Kaboro na cyane kubera ko hari igihe umuririmbyi umwe niwe yavuze kugerageza gukora ibyiza ibibi bikanyitanga imbere. Urumva mu bisanzwe twese turagerageza gukora ibyiza ariko satani akatwitambika imbere. Rero Imana idufashe iduha uwo mutima wo gukora ibyiza kugira ngo kuri wa munsi ntituze tubure icyo twireguza. tubure icyo twireguza ntituze turonke icyo ntituze tubure icyo twireguza basi ibikorwa byiza umuntu aba yarakoze abirengukanye imbere y'Imana. Ariko mu kirundi cyumvikana igihe wakoze iki igihe wari gukora iciza ntugikore bivuga ngo ntuzokwigera uronka icyo wiregura ariko warakoze iciza urumva nta n'ibyo kwiregura icyiza kizokuvugira. Kaba bivuze mu kirundi ngo ukora iciza ukagisanga imbere ni hatari barabinga ikirundi kiragoye ni hatari y'uwo kwa Bera nawe indirimbo yumvise gute no mukozi w'Imana iri sengesho mbera yo barivye canka avuga ati Imana mpivyo kujya dukoranye uyu munsi bisiga nabandi barimenye oya amibi kwiranye uyu munsi hameje naho sinzokenera kurya kare dusaba ibyo kurya bya urumva by'ibihe byose gushika tuvuye ngaha ku isi mugabo kandi ntago tuyisengera twebwe ubwacu Imana iduhe ibidukwiye nibyo duha abandi n'umutima wo gufasha abandi nibyo sengesho Imana nime bijya ibona yuko nkwiye kuronka mugabo kandi cishira ko akabijya kugira akajya kabijya izoba yashize ko bari ko nca nk'abandi nabo bashikiye kuko bavuga ngo umwera ngo uva ibukuru ugakwira igihugu cose imigani nawe ndumva uragerageza urumva iyo ndonse n'uwundi abaronse ndonse nkigumizako nta mpamvu n'imwe nta n'inyungu n'Imana irashobora kucireka kumpezegera kandi mugabo yampaye nkaha n'uwundi ncangirirwa neza kuko gutanga bizana umugisha. Asante sana gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa n'umukozi w'Imana bakavuga ngo Mana mu mutima wo gufasha abandi kugira ngo sinze maramare ku munsi w'amateka tuva mu Cibitoke dusimbira mu gihugu kibanyi ca Tanzania usana no muririmbyi nawe umufiriza uko wanaulizana unaitwa nani Mungu wenu wanatisha jina lake nani uko wanaulizana unaitwa nani Mungu wenu wanatisha jina lake nani aliyempiga Farao jina lake nani wafarume wanaulizana unaitwa nani anaitwa nani jina lake nani anaitwa nani jina lake nani huyo Mungu Jehova ndilo jina lake Jehova ndilo jina lake Jehova Mungu wa Wayahudi Jehova muumba mbingu na nchi ai unatisha Jehova hauzoeleki kamwe ai unatisha ngurumo na radi zinapika mlimani unatikiswa mlima kundi kubwa linakimbia
wanakimbia ila wawe safi, wafue nguo zao ona sasa wanakimbia wanaogopa Israeli, wanamwambia Musa sema naye mwenyewe tutasikia kutoka kwao, wametetemeka. Jehova hauzoeleki kamwe. uno muririmbyi mu gihugu ca Tanzania yitawa hata bamwita Anointed. Benshi bamwita ngo ni umuhungu wa Rose Muhando. Nawe yakoze indirimbo nyinshi cyane muje kuri YouTube cyane maraza kuzibona. Twese mo kubazana ino ndirimbo yiwe imwe mu ndirimbo yakoze mu wa Makirikiri. Avuga ati barabasanya ngo witwa nde. Ni amajambo umwami yase kurekura Abisirayeli Farao. Ati none uwo mwami yagutumye yitwa nde. Ariko no murinzi birangiye avuza yuko izina ryiwe ari Jehova, ari izina riteye ubwoba cyane. Nuko rero nk'abatumva igiswahili nanje nkaba ndabasobanuriye nkaba Maîtresse Kabor. murakoze cyane. Ino ndirimbo urumaze kuyumva? Oya. Nari maze kumva kabisa. Mwebwe kubesha n'icyaha. Nzozibazanira nizo mutazi muzimenye. Hanyuma n'abandi nabo bazimenye nyene bamenye barimvyi. Ingabirano Imana yatanze muri Afrika. Uzozituzanire nyene. Kugira ngo tuze turihezagirirwa. Cyane. Abatumva igiswahili nabo muze muradusigurira. Cyo turabasigurira. Parfait. Wewe ino ndirimbo rusanzwe uyizi waramaze kuyumva canke? Iyo jambere ndayumvise. Iyo jambere? Yego. Ndabafasha. Nzohora ndabaza indirimbo mutazi kugira ngo rizira bijyambere muzumva. Nabari atuzishikiriza nabo bace bagira ko bazumvire. Twame tugaruka basha kuri za ndirimbo ngo urumva ngo yayindi hari izindi. Abandi bari nko barafuruguta bariko barakora. Aho turagenda tukazana ibikorwa byabo tukabashikiriza. Mukamenya yuko muri Afrika mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu hari abantu bariko barakorera Imana. Hamenyekanye ntuzeye na ntuzeye. Ivyo ni vyiza cyane ariko inyuma yabo hari abandi bariko barakora. Nivyo nabo kutubaha agaciro tukabaha iteka ryabo nk'uko Imana ari bateye. Hari hejya kwa Bera uno muririmbyi wongera warusanzwe umuzi. Bite mwari muzi ko no muririmbyi gituma namuzanye arafise korabo n'umurinzi w'umurundi yitwa Sabasi Nkuru Nziza nawe. Mwari mubizi? Baramaze gukorana. Eka mu minsi tuzozane Sabasi hano Nkuru Nziza. Niyo ndirimbo wanashima mwemere ko nariko ndababesha. Uzotwemeze tuze twemere ibyo tubonye nka Toma. N'umunsi uhorana no muririmbyi arimbye no ndirimbo nirihe jambo mubwira. Cyo namubwira nka jewe namusaba korabo. Korabo yiwe wasanga itsimvye wacu bigenza gute? Nacanja ku mapima nikayazana. Cyangwa ukamusaba ukayisabika mukuramwo ako gatima ko kwa kinota. Cyangwa igakunkumura umwaku. Kaukunkumura pe. Kumwe kwa ntuze hariya hiye. Kwa Bera hariya anye kwa kuri Amsterdam. Okay, parfait huye none muririmbyi nawe umusabiki. Kwa kuririmbira gusa mu tsikirundi. Je nebyo bavuze ga korabo. Ndakunda kumva korabo no korabo ni iki? Turapfuye. Korabo. Ni korabo si korako. Korabo ni iki? Mubwire je nevye subizanye ko warakubajije. Mu bisanzwe ni baza egera mikro ko. Je ko ngerageza kugitahura nka jewe ni nko novuga ati kari nko gusaba nko kuwosaba president ndashaka supporting nibiki kubera abafise izina giwe rimenye rizwi nawe hahandi hose bamuzi urumva bace bamumenya kurusha kubera abo babasangwazi mu bisanzwe nibaza kari nk'ubufasha niko ndagitahura. Korabo ndakunganiye parfait nabari kwadukurikana badatahura neza ikintu citwa korabo kiravugwa kenshi ariko kandi ugasanga bace nta n'insiguro yacu bazi cyo ugasanga bagisigura ubutandukanye. Korabo ku bantu bumva igiswahili barumva mu ikintu citwa collaboration
collaboration ni ukuvuga ngo ubufatanye gukorera hamwe ikintu gukorabora yes Yes, uco vyumva yego cyane. ucomba yuko ari jewe nzana majambo nawe ukazana yandi tukaca tugakorabora tuyakoramo indirimbo imwe tugakora indirimbo imwe turi babiri muri ya collaboration nico baca bakavunagura bakacita collabo okay uratahuye Ndabitahuye cyane ureje nkoze indirimbo nkayikorana na Sabasi nkuru nziza ikaba indirimbo imwe igaca kuri channel yanje cyangwa channel yiwe iyo ndirimbo yitwa collabo wavyumvise nabitahuye cyane umbwiye collaboration cyane bukaya collaboration twagira ku ishuri baduha ama devoir tugire ama groupe twaragira collaboration aha nuko rero bitahuye cyane bera wewe musaba inoti oya byahubwo gusa nyine nomusaba ko yoguma ku mavi kugira ashishikare kuduha ibikorwa byiza nta kindi cyo kirahagije tamba rero turabe ko ukararuma ufalme wa Sauli ndabiyava bingo igipozi banagira ngo bagitambuka Bravo. ari umuntu yigeze kumbwira yuko nabagije none indirimbo umuntu yotamba gute kandi yaranyuguruye vraiment ndumva yuko abivuze bien yabwiye ati indirimbo si zijya ntambu kuyitamba indirimbo si kujya kuntu ushobora kubona nakatamba yinyukura gira ibike no wewe indirimbo uyitamba uko ubyumva niko uko ubyumva nimba ushobora gutambisha umushatsi urawutambisha ugutwi nimba ari ugutwi nimba ari amazuru utambisha umunwa wonyene ngo rero nande iyo ndayinyukura shira keke twagiye rero sisi ni nani kwako birangiye utambisha ibitugu Mugusazira kino kiganiro kadutambe kano karirimbo ako bita akanyuma oya icabuze Natasha ngo akanyuma niko kabi oya ino ndirimbo mugusazira kino kiganiro katubanze tuyiceko na wagiye sisi ni nani kwako sisi ni vitukutu katika wazee waliotangulia wewe na bado utakuwepo binadamu ni upepo Mungu ni rafiki mzuri sana lakini una mipaka yako eka tugaruke tubashimire inshuti n'abakunzi mwadukurikiranye sho yuno munsi igice ca 10 nako igarukiye hano kadushimire Parfait yabanye natwe muri ino sho yuno munsi murakoze cyane ego nizere yuko ikindi gihe nitwongera kuvuga tuti ingo nyaruka ugaragaza ingabirano yawe mu guhezagira bari kwadukurikirana doza cyane gose ego Metrese Kaboro tugushimire murakoze cyane ayija muri ryarindi nawe utoza canke uzogoti vraiment ivyo bintu aho nabigiriye je vraiment numva oya mba ndi tayari uri tayari Ya. ca kirungo oya pana cha kirungo hey pana cha kirungo eke ngo ni wa mukobwa wo mu kirundo kwa cinara Yesu tugushimire ko witavye akamo ukaza muri kino kiganiro murakoze cyane okay Bera tugushimire nawe kuba witavye akamo kacu kaza guteramisha bari kwadukurikirana nanje ndabashimiye cyane kuba mwasubiye kandi kutwiyumvira ego okay nawe nizera yuko nitwasura kubikora ko umuzozogira ngo muteramisha bari kwadukurikirana basha kiretse sinzi ngene no bivuga ntabwo uzoba urwaye utotsa mana bikunda yuko bashobora no kunterura ugatambisha urutugu kugira tugire kwa kundi tugushimire cyane naje ndabashimiye cyane asante sana reka tubashimire inshuti nimwe bakunze bigaruka kuri Transistor Ministry TV mwabanye natwe twabanye namwe mwaturyoheye twabaryoheye akaryoshe naho kagiye kagumye hano ibindi biganiro byose biraza kubandanya reka ikiganiro cy'uno munsi hano kirangiriye tuze twongere duhure muri show igice ca 18 19 no kubandanya kuri mikoro mari kuna protect rakingiwe mwakoze kubana natwe tubipfurize kugumana natwe mugira subscribe mugira partage mugira comment mutubwira muti hano twavyakiriye neza ariko hano muhindure ivyimviro byanyu turibaha agaciro tukaza tukabikorera ko ikiganiro cacu hano kirangire tutse tusure duhure mu kindi kiganiro kizokurikirana ubutaha bye
Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.